ko ari mu ntambara ashobora gutsindwa, turaharondera ijambo ry'Imana riragira ngo kumenya ko abo tunigana ataraba inyama n'amaraso. Nshuti bakundwa, nizere ko muguwe neza, nongeye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ni jewe Merasi ngarutse kugira ngo dusubire duterane intege muri runo rugendo rwo kuja mu ijuru. Uyu munsi amajambo nje kugira ngo dusangire tuyasanga mu gitabo ca Zaburi, igice caho c'111 n'umurongo w'10, havuga ngo kubaha Uhoraho ni itanguriro ry'ubwenge, ngo abakora ivyo bafise ubwenge bushitse, ishimwe ryiwe ryamaho ibihe bidashira. Amen. Iri ni jambo ryiza rero, aho ritwereka vy'ukuri ngo itanguriro, ngo kubaha Uhoraho ngo ni itanguriro ry'ubwenge. Iyo bavuze ngo itanguriro ry'ikintu, nuko vy'ukuri atakiba cari gihari, ariko hakaba hagiyeho itanguriro uwo mwanya kuko urishizeho. Rero baravuze ngo kubaha Uhoraho ngo ni itanguriro ry'ubwenge. Mu yandi majambo bishatse kuvuga ngo iyo utaratangura kubaha Uhoraho, iyo utaratangura gutinya Uhoraho, nta bwenge uragira. Umuntu ashobora kubona umenga ufise ubwenge bw'umubiri, ariko ubwenge bw'umubiri butandukanye n'ubwenge Bibiliya iriko iravuga ko kubaha Uhoraho ari bwo bwenge. Kandi muri Yobu naho 28:28 haravuga ngo kubaha Uhoraho nibwo bwenge, kandi kuva mu vyaha niko gutahura. Igihe cose umuntu akiri mu vyaha vy'ukuri, igihe cose umuntu acikorera ivyo agomba, vy'ukuri uwo muntu nta bwenge aba aragira, kuko ubwenge butokwigisha gutegura ubuzima bw'inyuma y'ubu bugingo. Bene data, ubwo ntabwo ari ubwenge, kuko aho tuzoba abantu benshi bitaye ku vy'iyi si, kandi iyi si tuyibako akanya gato ugereranije n'igihe tuzobaho inyuma y'ubu buzima. Abantu benshi bavuga ngo ndiko ndarondera ubuzima, ariko ivyo turondera vyose ni ivy'akanya gato. Umunsi umwe bizorangira, umunsi umwe bizoshira, ariko abantu benshi ntibitayeho ko bizoshira. Abantu benshi barahemuka, bagahemuka ku vy'iyi si bishira, agahemuka avuga ngo afise ivyo ariko ararondera, ariko na nyabintu yabironkaga. Bene data, ugasanga nta n'igihe abimazemwo, arapfuye, kandi apfuye atihanye. Nagire ndababwire ngo igihe cose umuntu atarihana, Bibiliya ibona ko atabuzima aba aratangura, kuko ijambo ry'Imana rirambwira neza ngo erega simpimbagwa n'urupfu rw'uwapfuye, ngo niko umwami Uhoraho agize, ngo nuko ngo nimwihane, ngo muhindukire mubeho. Rero ijambo ry'Uhoraho riratubwira neza ko igihe cose umuntu akiri mu vyaha, Imana ibona ko atabuzima afise, ngo erega simpimbagwa n'urupfu rw'uwapfuye, ngo niko umwami Uhoraho agize, ngo nuko nimwihane, ngo muhindukire mubeho. Igihe cose umuntu atarahindukira ngo ave mu vyaha vyiwe, igihe cose umuntu ataraheba ivyaha vyiwe, vy'ukuri uwo muntu nta buzima aba aragira, ntaba aratangura kubaho. Ijambo ry'Imana nyene mu Banyefeso rirambwira neza ngo namwe yabagize bazima, hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro n'ivyaha vyanyu. Bene data, Yesu niwe atugira bazima. Ubundi bwo iyo Yesu ashitse muri wewe, akwiye kugira ivyo ahindura. Yesu iyo ashitse muri wewe, agakiza n'uguhinduka. Bene data, agakiza n'uguhinduka. Agakiza, abantu benshi bakiriye Yesu, ariko vy'ukuri ugiye kuraba ubuzima babamwo, ugasanga naho butaniye n'ubwa kera. None ga bene data, twovuga ngo twakijijwe iki ata kintu gihinduka, ata kintu vy'ukuri kiriko kirahinduka mu buzima bwacu? Agakiza rero n'uguhinduka sukuja ngaho kadamarara. Abantu benshi bavuga ngo Yesu yarabirangije, ariko bene data, nagire ndababwire ngo iyo umusoda
atamenye ko ari mu ntambara ashobora gutsindwa kandi atari gutsindwa. Ariko dukwiye kumenya ko abo tunigana atari ab'inyama n'amaraso. Pawulo yavuze ngo ndiruka ariko si nk'utazi yaja. Ikibazo abantu benshi bariruka ariko ntibazi iyo baja. Abantu ntibazi iyo baja, abantu baradamaraye, abantu bibaza ngo kuja mu ijuru ngo nukuja ngaho kadamarara, ngo nukuja ngaho kiyicarira, ngo Yesu yarabirangije. Ariko bene data turagwana, kuko twebwe intambara yacu si y'inyama n'amaraso, ariko dutegerezwa natwe kugira ico dukoze kugira tubone ubwiza bw'Imana, kugira tubone mu maso h'Imana. Turaharondera bene data, turaharondera. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka, ngo abo nibo bazombona. Abandondera abarondera uhoraho bazomubona. Ariko bene data, gute umuntu ashobora kuvuga ngo yizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko ugasanga ibyo akora ntibitandukanye n'ibyo yahora akora kera? Birakwiye by'ukuri ko Yesu tumuha ubuzima bwacu, Yesu aganza ubuzima bwacu, Yesu aba ari we atuganza, kuko iyo tuganjijwe nawe biraboneka naho tubaye, ibyo dukora, ibyo tuvuga mu majambo yacu biraboneka, n'ibyo tubamwo, ingene tubaho. Intahe zacu rero ziragaragaza by'ukuri ko twamenye Yesu, ko yinjiye mu buzima bwacu. Kuko Yesu nimba yinjiye muri wewe, akwiye kugira ibyo ahindura. Yesu dukwiye kumureka akatubera umukiza, akatubera n'umwami. Abantu benshi n'ukuri, abantu benshi uyu munsi baridamarariye bavuga ngo Yesu yarabirangije. Ariko Yesu igikorwa yarangije kuducungura, ariko tweho turacagwana intambara, ariko tugwana intambara twamaze Yesu yamaze kudutsindira. Yesu yaraduhaye intsinzi, ariko by'ukuri iyo tutamenye by'ukuri kurwana turashobora gutsindwa, kuko umwasi we ntiyigera asinzira. Nico gituma dukwiye guhaguruka tukava hasi tugasenga. Iyo tudasenga ngo dusome ijambo ry'Imana, ngo tube mu kibanza Imana dushakamwo, turashobora gutsindwa bene data n'uburiganya bwa wa mwasi, kuko umwasi wewe Satani ntabwo asinzira. Ariko ikibabaje, abana b'Imana nibo basamara cane, akibagirwa no gusenga, akibagirwa kuba imbere y'Imana. Fata umwanya wawe uba imbere y'Imana, Imana izoguhishurira amabanga, Imana izokwereka ibikugeramiye canke ibigire bigutere. Rero igihe cyose utarondera Imana by'ukuri, ijambo ry'Imana mwumvise ko rivuze ngo nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka, abo nibo bazombona. Ariko igikuru, numva ngomba kuvugana n'umuntu by'ukuri atarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Yesu niwe zina twahawe munsi y'ijuru, nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru abantu twese dukwiye gukirizwamwo. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu n'umwe wundi azogushikana kuri data atari Yesu. Rero ibyo bokubwira byose barakubesha. Ndakubwije ukuri, nta bugingo ufise, nta buzima budashira ufise, mu gihe wowe utarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mu gihe utoba warijeje umutima wawe ngo watuze akanwa kawe ko Yesu ari umwami n'umukiza, mu gihe utateye iyo ntambwe, nta bugingo budashira ufise. Abantu barabesha abantu, nta bugingo budashira ufise, ariko haracariho ivyizigiro ko ushobora kwemera ico Yesu yakoze ku musaraba. Haracariho ivyizigiro yuko ushobora kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wewe utaramwizera.
hanyuma wewe wamwizeye nawe muze tumuheshe icubahiro mu byo dukora, kuko yadukoreye ibikomeye. Ntabwo twari twemewe, ariko yatugize abana mu rugo. Icubahiro cyose n'igihabwe we ubu n'ibihe bidashira. Yesu rero akomeze kubagirira neza, mujane n'Imana mu byo mukora byose, muri umugisha w'amahanga, mwarahezagiwe. Shalom shalom.